Ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uno munsi tugiye kuvugana ku ijambo ryitwa ngo inzara. Inzara ni ijambo mu ncamake abantu bose basobanukiwe. Umuntu azi Kirundi arashobora kumva manayike y'inzara. Tugiye mu buryo bw'umubiri, iyo umuntu ashonje ariyumva nabi, ndetse hariho n'abapfa kubw'inzara. Ariko iyo umuntu amaze gupfa kubw'inzara ataragwaye, umuntu yari ameze neza, ariko gusa kubera inzara cyangwa amapfa yamaze gutera mu gihugu cyangwa mu rugo kanaka, inzara ikajamwo, abantu usanga bapfuye. Kandi abavyumva bumva umubabaro mu mutima, ati mbega abantu bapfuye ataco bazize, ngo mbega abantu bapfuye kubw'inzara, ati kandi abantu bafise indya, hariho n'abazisesa, hariho n'abazitambiramwo, hariho yani ukamenga abo bumva inzara ukamenga ntaco babwiye abatunzi. Ariko iyo habonetse umutunzi w'ukuri azi mu mutima we ati byose nabironse ku buntu, nabihawe n'Imana, reka ndabitangire ubuntu, aragenda akarondera abo bantu bafise inzara akabaha ivyo barya canke ibibafasha muri ubwo bukene bwabo. Bamaze kumva banezerewe mu bugingo bwabo, aho ni amina. Base bamaze hariho igihe rero iyo umuntu apfuye, akaba yapfuye kubera inzara yo mu buryo bw'umubiri, ariko kandi atanzara afise mu buryo bwa mpwemu, uwo arapfuye. Mu yindi mvugo arasinziriye. Kubera yuko amaze gusinzira, harogera igihe Yesu Kristo amaze kugaruka aromuhamagara mu izina azuke cyangwa avyuke. Mbega ukuntu binezeye. Reka tuje mu buryo bwa mpwemu naho. Hano hariho abantu ikibabaje barafise inzara ntangere yo mu buryo bwa mpwemu. Abantu bariko barapfa mu buryo bwa mpwemu, bariko barapfa akayombekere, ntibafise ikibahumuriza muri bo, ntibafise ibiryo vya mpwemu. None nimba vy'ukuri hariho abatunzi bo mu mpwemu, wewe ufise ivyo kurya vyo muri mpwemu ariyo amajambo y'Imana, mbega uriko urayahaza abo nabo bafise inzara yo mu buryo bwa mpwemu? Ko twabonye umutunzi afise ibiryo vyo guhaza abafise inzara yo mu mubiri, mbega wewe uriko urahaza abantu bashonje mu buryo bwa mpwemu amajambo y'Imana? Uriko urabahaza? Nimba utariko urabahaza, nukanguke nyamara umenye yuko turi mu bihe vy'iherezo. Reka dusome amajambo y'Imana dusanga muri Amosi igice 8 ku murongo wa 11. Haravuga ngo, iminsi izoza ni ku Mwami Uhoraho agize, nzotera inzara mu gihugu, ntizoba ari inzara y'ivyo kurya canke inyota y'amazi, ariko izoba ariyo kumva amajambo yanje jewe Uhoraho Imana yacu itubabarire cyane gose. Tumaze kumva yuko hagiye gutera inzara, kandi iyo nzara atariyo kurya. Kandi twumvise yuko hazoba n'inyota, ariko atari inyota y'amazi, ariko ni inyota yo kumva ijambo ry'Imana. None nimba vy'ukuri uri kurica amatwi ngo sishaka kumva amajambo y'Imana, harogera igihe urondera uwariko arakubwira amajambo y'Imana umubure. Kubera yuko ibihe bizoba byamaze guhera, kubera yuko ibihe bizoba byamaze gukwama, kubera yuko Yesu Kristo azoba yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi. Ariko umwanya kiri ku ntebe y'imbabazi ahamagara yinginga, avuga ati ingo ndagushaka wewe, ati wewe wasubiye inyuma nugaruke, imigabo mibi nari mfitiye umunyabyaha nzoyiheba, maze ndakugirira neza. Mbega ese ukuntu Imana yacu ari nziza, iduhamagarira ubugingo butazoshira. Haza intama z'Imana. Nimba wewe nk'abapastori muriko murahaza iki intama z'Imana, mbega muriko murazihaza mu buryo bwa mpwemu gusa, muriko muratoza amashikanwa n'ibigera 10 gusa, ho kubahaza ijambo ry'Imana rizobashikana mu bwami? Nimureke, reka Imana yonyene ngo izokwirobanurira.
izokwirobanurira. Nimba wari witwa pastori kw'izina gusa ariko mu ijuru bitanditsweyo, wibaza ko hariho inyungu n'imwe? Nta n'imwe. Ariko nuko gusa uzobazwa imikuku y'Imana wayishize, wishinze kurya inyama zayo zinuze gusa, ariko ijambo ry'Imana utaribagaburiye uzobibazwa. Ico nasaba nsabira nawe mwene data uri kurumva, nuko twohaguruka maze ijambo ry'Imana tukarikwiza mu mahanga yose, ubutumwa bwiza bukavugwa, amajambo y'Imana yakavugwa, tukagenda tubiba. Tubonye amajambo yanditswe mu gitabo ca Matayo igice ca 24 ku murongo wa 14, haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Ninde kugeza kuno munsi atarumva ubutumwa bwiza? Buravugwa ku mateleviziyo, buravugwa ku maradiyo, buravugwa ku ma newspaper cyangwa ku magazine, buravugwa ndetse aho ugeze hose ubutumwa bwiza buravugwa. None wewe uri kurica amatwi cyangwa wewe uri kurabuvuga? Uri umwe muri abo bavuga ubutumwa bwiza? Reka tubuvuge, kubera yuko nta cireguzo kizobaho. Nimba uri kurakumaranya umutima ati jewe ubutumwa sindabwumva, ati vyo vyabayeho kuva kera, baravuze ko Yesu azoza ariko n'ubu ntazoza, reka niryohere. Abandi baravuga ngo ache nipate raha duniani ngo kabla sijafa. Ariko umenye yuko uno munsi urupfu ntirusezerana. Ushobora gupfa uno munsi ukava mu mubiri, none uropfa ivyiteka cyangwa uroba usinziriye. Ico ni kibazo kuri wewe. Nimba wibaza yuko uzoba upfuye ivyiteka, nimba ivyo ubizi, nakanya kuri wewe, nukanguke. Yesu yavuze ngo nimuvyuke mwabikaza tiromwe. Si kuba yuko bari baryamye haba namba, ariko ni kubera yuko bari bafunze amatwi, badashaka kumva ivy'Imana, badashaka kumva amajambo y'Imana, badashaka kumva imburi z'Imana. Ariko Imana yabahamagariye kuvyuka bave mu itiro. None nahawe, nimba usinziriye, nahawe kugira ngo uvyuke. Mbega ibintu vyotuma umuntu asinzira nibiki? Mbega umuntu yoba asinziriye mu biki? Hariho ibintu birenze urugero by'abantu basinziriyemwo. Ica mbere ubusambanyi, ica kabiri ububoregwe, ica gatatu ukutumvira, ica kane ubusuma, ica gatanu gukunda amahera, ica gatandatu kwirarira, icindwi kwibona ko umuntu akwije vyose ariko atari ko biri. Icumunani kugarariza, umuntu akagarariza ndetse akagarariza n'Imana. Uno munsi hariho ibyaha abantu bita ngo ni ntaco. Nimba ntasambana ariko nkagenda kuri mugenzi wanje nkavuga naka nabi, atako ntaco bitwaye, ariko imbere y'Imana ngo icyaha kinini na gitoyi byose bihanirwa kumwe. Mana yake mwese, nimba wewe warasambanye, nimba warabeshe, mwese muroja muri Gihonama. Umuntu ashobora kwicara akicarira umuntu mugenzi we ntacyo bapfuye, ariko akicara muvuga ngo mbega urazi ngo naka afise iki, mbega urazi naka afise ngo ni mugufi, ngo aravyibushe, ngo arayonze, ngo ibiki, ngo aribona ibiki. Amajambo y'ubupfu adafise n'inyungu ku Mana, akaba ari yene umuntu yicarira. Ariko byo bitwaye iki hamwe umuntu yokwicara yicaye ku majambo y'Imana? Nimuze tubikore, turindire gusa umunsi Yesu Kristo arozira, inzambi ivuze turamusanganire twese tuvise ibyishimo n'umunezero, tuvuga ati haleluya Yesu, kubw'intsinzi yawe ndakubonye kandi biraba binezereye. Reka ndabareke kuri aya majambo make tuvuze kuno munsi, hanyuma muri wewe wishiremwe yuko hariho abashonje mu buryo bwa mwemu bashaka guhazwa amajambo y'Imana kugira ngo baze baragwe ubwami. Na wewe nimba uno munsi atabwo wari ufise, nakanya kuri wewe genda usarangure ivyanditswe vyera maze ubone ijuru. Imana iguha umugisha aho wicaye, kandi ubu butumwa ntubwigumanye ko wenyene, sangira n'abandi kugira ngo twese tuze duhure mu bwami bwo mwijuru dutazirana Imana, tuvuga ati waransengeye, Imana iguha umugisha, tuvuga ati
kweri ibyo wavuze byaranyubatse. Nshobora kuba ndiko ndabivuga ariko nawe ejo ukavuga ibindi bikanyubaka. Reka twubakane mu buryo bwa mpwemu. Imana ibaha umugisha kandi ibongerereze kuyimenya no kwitahura muri ino minsi y'iherezo. Murakoze, bye.